Clementine Kavyinawuhiye umwe mu bakobwa badasanzwe ndetse bafise n'ubwiza budasanzwe muri Buja Flava, umwe mu bakobwa bitanga yamenyekanye ku muziki nka Clementine Kevin, umukobwa ava mu ntara ya Cankuzo mu Buhumuza ariko yaje agafatisha hafi Uburundi bwose, nubwo imyaka yabaye mike kuri ubu asa n'uwatakaye, ariko akavuga ko agiye kugaruka. Tugiye kugaruka ku butumwa yasize ayerekeza ku muririmbyi Satubi Saturamabafu, umwe mu baririmbyi nawe badasanzwe ndetse yari asanzwe ari muri lebo yiwe ya Empire Avenue, imwe muri lebo idasanzwe kandi isanzwe ifise izina ridasanzwe hano mu Burundi bwacu. Twarababwiye ko haciye iminsi itari mike Satubi inyuma y'uko uno mukobwa mu mpera z'umwaka wa 2019 bitangarijwe ndetse bimenyekanye ko yavuye muri ino lebo ya Empire Avenue akerekeza ahantu atawuzi, ese yagiye na mu yindi lebo canke yagiye gukora ku giti ciwe. Satubi rero akaba yaragize amakenga cane ati mbese uno mukobwa yoba yarahenzwe ko yagiye ntagaruke, ko yagiye agaca azima. Arivyo vyatumye atanga ubutumwa budasanzwe yerekeza kuri uno mukobwa, ariko kandi yerekeza no ku bantu boba baramusutse, boba baramuhenze bagatwara uno mukobwa, mu gihe tuzi yuko Satubi yarasanzwe afise uno mukobwa ndetse uno mukobwa ari mu burongozi bwiwe inyuma yuko asohoye indirimbo Uranyemeza, aho yaciye amushira mu burongozi bwiwe ndetse bagakorana indirimbo yitwa Uranja Bebe. Uranja Bebe indirimbo yakunzwe cyane ndetse imaze kurabwa kuri YouTube channel y'uno mukobwa hafi n'abantu barenga 15,000. Ni indirimbo yafatishije cyane mu mwaka wa 2019 na cyane mu ntango, ariko kandi no mu mwaka wa 2018 ndetse uno mukobwa akaza no kugaragara no muri tour ya Indoto Festival ya mbere, indirimbo koko yakunzwe. Satubi rero vyaramwase inyuma yo kubona yuko uno mukobwa niyo yerekeje atabwo ariko ariyerekana neza. Haraciye hafi indwi yandika buno butumwa ati mundangire Clementine wanje mwabeshe muca muramukwepa sha aho muva muri abononyi kweri. Aya n'amajambo Satubi yanditse ati mundangire Clementine wanje mwabeshe muca muramukwepa sha aho muva muri abononyi kweri. Aya n'amajambo twovuga yuko Satubi yanditse ari mu kababaro inyuma yuko uno mukobwa yari mu burongozi bwiwe yoba yaragiye akagenda amazima yongo, ariko akagenda abeshwa. Ariko inyuma yaho, inyuma yuko agenda, nuko Clementine Kevin yagiye havugwa menshi, aho ndetse n'uburongozi bwa Empire Avenue biciye kuri manager wiwe wayo ariwe Ketbi yavuze yuko Clementine Kevin yari mwigeragezwa ryo gusinyishwa muri Empire Avenue, ariko mu nyuma vyagiye gutahurwa yuko muri Empire Avenue atabwo bigera basinyisha umuririmbyi asanzwe ari muri lebo, ahubwo bakora nka team ishitsa umuntu kuho aba yipfuza. Bivuze yuko ata contrat asinyigwa ati wowe uzokora imyaka iyi n'iyi. Clementine Kevin rero kuba atari bwigera asinye contrat muri ino lebo, vyoba ari byo vyatumye akwepa agenda ntawubizi. Ariko uko biri kose nuko Clementine Kevin nawe yasigiye ubutumwa Satubi Satellite King, aho yanditse mwe mu butumwa bwerekeza asaba ho comfort ndetse aca bugufi asaba ho comfort canke ukumufasha bikwiye, amwemeza yuko ataho yagiye. Hari kuri uno munsi mu masaha y'isaha 6 z'umutaga, aho Clementine Kevin yanditse umwe mu butumwa ati Satubi Satellite King, ndazi ko nta nabi wigeze unyifuriza, kanatsinda hari itafari rinini washize ku izina Clementine Kevin. Naho nagiye ko nta n'uwampenze, ndi mu kazi ahubwo nejo ninagukenera ntuze unyime za mpanuro z'ubufasha bwawe. Ati
Satubi Satellite King, ndazi ko nta nabi wigeze unyifuriza, kanatsinda hari itafari rinini washize ku izina Clementine Kevin, naho nagiye ko nta n'uwampenze, ndi mu kazi ahubwo nejo ninagukenera ntuze unyimeza impanuro n'ubufasha bwawe koregwa. Aya n'amajambo Clementine Kevin yashikirije. Ndakwibutsa yuko Clementine Kevin asanzwe ari mu gusohora indirimbo, aho kuva ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'indwi indirimbo yamaze gushigwaho coming soon, ariko kugeza kuri ubu ino ndirimbo yakozwe kwa Trick on the Beat akaba itarashigwa ahagaragara, ndetse nta n'ibizigizigi vyerekana yuko ino ndirimbo igiye gusohoka, ariko akaba yaciye tagging ino ndirimbo. Clementine Kevin rero ugerageje kurabona ubutumwa yashize ahagaragara vyerekana yuko agifata Satubi nk'umufasha, agifata Satubi nk'umufasha atari wo mu rugo, ahubwo nk'umufasha, nk'umu manager ashobora kumuha impanuro zikwiye. Haraciye igihe aho kugenekerezo rya 13 z'ukwezi, kugenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2019, Clementine Kevin yoba yarasize ubutumwa ndetse avuga ubutumwa budasanzwe, aho yagomba kwihimura canke se kugenda asize akantu muri Empire Avenue, yasize akantu, agize akantu ababwira muri Empire Avenue, inyuma yuko yari yanditse ubutumwa budasanzwe, aho yerekana yuko Empire Avenue yari isanzwe imubosha ariko atabikogwa. Yagiye imwereka, yagize ati iminyororo yari imboshe mu izosi narayambuye, nashaka kubamenyesha ko vuba cyane mugiye guhabwa itariki y'indirimbo yanje ifunga umwaka, wowe wifuza ko noyirekura ryari? Ubu n'ubutumwa Clementine Kevin yashitseho akeneye kwihimura canke se kugira icavuze nyuma yuko hafi umwaka wose warugiye kurangira, umwaka wa 2019 atagikorwa kigaragara cy'uno mukobwa gishizwe hanze. Akaba yara ari muri Empire Avenue yasohoye indirimbo imwe, naho nyine ari featuring hamwe n'abaririmbyi bose basanzwe bari muri label ya Empire Avenue, nayo akaba ari Amabono. Clementine Kevin ariko imbere yuko ashika muri Empire Avenue yari yakoze indirimbo yitwa Uranyuzuza, ndetse n'indirimbo yitwa Romantic yakoranye na Chris Breeze, indirimbo zagiye zikundwa cyane. Akaba rero afise indirimbo vuba igiye kugaruka. Ndabashimira kuba mwabanye namwe, subscribe kuri channel YouTube yanje, share, like, comment, navyo bari vyiza. Ese mwumva Clementine Kevin muwipfuriza iki muri runo rugendo rwiwe rwa music? Nahanyo rero.